Nikita Israel nabonye umwigeme twa Wise LABESTO yamaze kumenyesha yuko ivy'imizika bihagaritse. Wise numwigeme yari yaje mu muziki ndetse arakora n'uturirimbo tumwe twagiye turamenyekana, ariko ku munsi wejo yanditse ikete avuga ati ivy'imiziki jewe ndabihagaritse mushigikira abandi. Ngo agiye he muri sinema? Na sinema yarahagaritse. Sinema yaravuze ko atazokora. Ariko umuntu acagaruka akibaza ako kantu yahereje kumushigikira abandi. Hari nakandi yavuze. Twavuga tuti yabonye atashigikiwe. Hari nakandi yavuze canke hari nakandi yavuze Nikita muri rino kete sinzi yuko aribonye neza. Ati ama video yose yari kuri YouTube aravako. Ariko kuyandi ma platform vyo biragumako. Ndetse acandika ati ama réseaux sociaux yanje nta gihinduka yaba Instagram, Facebook nibindi. Ubwo niyabikoze kubera abona atari karavugwa ahanariya kugira ngo abantu bashobore kumuvuga ko byose birashoboka, ashobore gusora ibikoko. Byose birashoboka. Ngo urumva Wise la fois passée yarasohoye coming soon igikorwa girasohore, kandi baza yuko ni igikorwa vraiment cyari gitevye kuva umukozo fest yo kuri jardin yandika aho kigira kiza. Ndibuka hari na interview namuhaye kuri TV online kanaka, ariko aravuga yuko hari igikorwa gishasha gira azane après ya collabo yakorana na MT number 1 ariko na Berry Music ndimbo yitwa iyo. Hama yatubwiye ko ibintu bimufatira cyane ari ni business, afise iduka ari muri Galerie du Boulevard. Adandaza impuzu n'ibiki. Bon, nibindi nyene. Nibaza yuko ari bivyoba bimutwaye kuko twarabonye urorero bwinshi bw'abaririmbyi baza muri business yindi atari y'umuziki. Hama bakakuramo umusaruro. Kumbure bakabona yuko iyi no investissement y'umuziki ni investissement igoye ushiramwe uburyo utari kurabona canke atamusaruro uri kurakuramo. Ivyo kenshi birabishika nk'iyo muririmbyi agiye muri business kanaka bisaba yuko inyungu aronka y'ibihumbi 100 aca ategerezwa kuyinvestisa muri ico kintu kiguma kizana amafaranga. Benshi rero ya clip ya 3 millions, umuziki wa 300,000, audio 500 ntibasubira kuyiha agaciro. Ariko kuvyo nabonye wewe avuga yuko afise abamufasha atari kibazo c'uburyo yagize. Baramubajije ni kibazo c'uburyo. Nta kibazo c'uburyo nigeze ngira. Arabihevye rero. Ari yanki. Ikete. Ariko ikete ridasi. Ni tract. Ariko nabonye banavyakiriye nabi, abakunzi muziki bari bababaye, abakunzi biwe bavuze ati yo birababaje, ati oho abandi baguye mu nyene vya bindi nyene umuntu avuga ati nta kundi. Urazi gituma je nibaza ko bitegeza kubabazaga Isra. Mu muziki wo ngahi iwacu mu Burundi abakobwa ni bake cyane, ni bake gose. Hanyuma nibaza ko nawe yaramaze igihe na gitoyi cyane. Ubu ni imvura. Hajya Wise si generation imwe na Monia Flair. Wise. Ncanke yaje nyuma yiwe. Ni generation imwe. Wise ngenda mumenga muri ba Rockstone Kingdom. Wise uri kuvuga Sage Wise ahubwo. Wise LABESTO. Naco bakoranye none aba sport. Uri kuvuga Sage Wise butungana. Hariyo Sage Wise na Wise LABESTO. N'umuhungu. Hari ibintu bakoranye muri Rockstone. Yego frère. Mwe mwubiriki. Menga si bikorwa vy'umuziki. Menga mufashije ibintu vy'imiziki. Nariko ndavuga rero ni nabakobwa ni bake baracari bakeye. Hanyuma maginga ari bake hakaca hiyo nkoramo bamwe hari bagenda kubera ingo zabo zitabakundira. Zagize mariage na poter. Miss Nono. Norette yaririmbana ba Bizos, ariko Norette no wakera. Hari uwundi yaba mu Kanyosha
na maili onde yarashusha cyangwa ngo yatwaye inda yitwana ariko uzi yuko maili wewe aherutse kuvuga yuko agarutse aherutse kuvuga ko 2024 ndavuga ko uko kuntu bagenda kubera bafatirwa n'amasikonstansi arundo mukanyosha cyagenda yitwa gute ahubwo umukobwa yageze kuza mu muzika mara umwanya rumera ni umukobwa yakorana na Stick di Rap Mortel yitwa Lasia Bad Girl none so nyene ariko Lasia no mukanyosha Lasia ari umunyakabiga muri Rockstone ahubwo ni Lasia Lasia ni muri Rockstone Bad Girl Lasia menga yari yasam yari yasam bisigura yasamye inda yasamye Nubise kwa Sam. Oya. Basam. Oya. Megari yasamye ndahamacara biheba. Sinzi kwe. Ariko bibaza aririmba neza. Unasima reka tuve kwa Jamaican arenze. Unasima reka tuve kwa Wise tuje kwa bakobwa. Ahubwo ari n'undi amipronye yari muri Rockstone umwanditsi ya. Ntiyaririmba nawe. Yaragiye hanze yitwa Kakeza. Burya Kakeza yari Kakeza oya Kakeza ari muri Canada harundi mukobwa yagira ibintu by'amaslam muri Rockstone bamushize habona ngaha kuri EFB ico gihe n'umukobwa yari ibintu bya Rockstone yari uyu mukobwa agira makeup Kimnana nivyo yego kitaribuka yiga kuri international yitwa nanje kabisa ngira ariko arafunga yitwa Bernice yego mvuze wa makeup cyanibuka Leslie tumwifurize ibihe byiza félicitations bagize Leslie makeup nanje nayenze kabisa tamuzi Leslie ko ariko gisagara naha ararenze bro abantu bama makeup jewe nzi hariyo Linka hariyo Kimnana Alida hariyo Peace ari umwavukana mona na Leslie nayo tuyu arakazi hariho Olenga Leslie akorera hariho Linka Leslie akorera muri Galerie du Boulevard Leslie amaze gusiga abande abantu bakaze yagize prédote samedi félicitations ariko Nikita wibaza ko ari kubera ikabakobwa baza mu muziki bagakora neza ariko bakamara umwanya urumera je navuze nibaza ayo masikonstansi y'ubuzima abatuma ngira badashobora kwiyokupa bagira ama responsibility ngira ngo arenze bikaca bibatuma batiyokupa vy'umuziki mugaje nibaza ko uruvuka ibije hamwe reganiki biraryoshe kandi bazana na kariro kenshi none gute bada persevera nk'abahungu kandi bavyorose ko banamenyekana kuko ni sibenshi raba nk'uyu mukobwa Alvin azanye mu muziki baza ko yaba ari umuhungu vyari kugenda gute ana warashushe kuko ugiye kuraba kwa Ravashe harimo babiri umuhungu n'umukobwa ubwo uri kuraraba harimo banda promotion iri kikorerwa cyane umukobwa asushe gute gayiza we nubona ko arurumba hano hose uramusangaho yego umugani wa uyu ba persevere bihangane ejo nibatashigikirwa canke bataronka support nibacika intege rega je nama ntanga nakarorero raba Big Cobra ingene yaje raba Bell Nice urabona umujya muri ari mu maboko ya Sadbi uno munsi no artiste akomeye ariko Bell Nice vy'imiziki ntituri ko turamubona kandi yaje neza mikibazi mugare kizino urabona ko agifise Erigana arifise kubera iki kubera nyene ari muri ayo maboko tuko turavuga none raba basina kandi karero ka Estanish donc ni stratégie yo gukora umuziki no ku iryo zina ryawe nuri nturifisha ubusa cyangwa uritakaza abakobwa benshi baragiye n'ukuri nivyo Estanish aheruka kuvuga ko agira ko wewe gukora umuziki atari kuboneka gusa atari kugaragara muri studio atari gusohora imiziki gusa aravuga ko agaragara mu bindi bikorwa by'umuziki Estanish yaranabikuyemo inzu asinzu yiwe hariya uri kuraja mucara urenganyije none kubera ko ivyo batobibona ko batobifata nk'intuze nka example yo gukurikira biragoye kubakobwa kubera iki Shani Queen basi ibintu byinshi bibahenda
asa ibintu byinshi bibahenda abakobwa asa ibintu byinshi bibahenda yego Vyagute. vraiment bararonka ama deception Eh. ari umutima ashaka kuzaga cyangwa mu manager basha kwenda kubona mu impanire none ntidushobora kuronka basi n'umwe canke babiri baciye ubwenge ivyo bitobakanga akavuga ati nje ku kazi ni carrière yanje n'ubuzima bwanje utahuye n'umufrappeur mbe reka ndagwakaruka ndabifate hafi nyene mu ntoki umwaka uheze umukobwa yaronse deal nyinshi ngaha yitwa mail donc 2022 amadeal y'amakampani menshi yari mail ariko 2023 mail yaragiye haraza vania 2023 aronka deal nyinshi be na mona mu muziki ibintu biza biguhenda utabihaye umwanya akenshi urashe kuko example no munsi turasaba artiste amaze imyaka myinshi mu muziki none baza mona no munsi nta 3 ans amaze aramaze 3 ans ariko nijya urumva ngo mona yasamye mona ari mu bintu bimuhenda uza gusanga ni wa mumona ubona 2022 2023 uramubona 2021 uramubona ahubwo Jenny bazo no munsi ni giki cokogwa kugira ngo ivyo bintu bibasamaza nibishobore kuhaba sico gituma nakubwiye hamwe yoza avuga ati jewe nakazi kanje kuko rega wibaze ngo nivyo byo gusama ngo vyo mubuza gukora nivyo mubuza gukora kuko hari umuntu irekwera icyo ari mumerera nabi ariko Israel fata usamye ufise muri stock ibikogwa biguma bisohoka none ngira umbwire ko no munsi abartiste basam badafise ibindi bikorwa muri sivyo twama tuvuga barazigumana mu matelefone indirimbo bakama bafise ibintu bikorwa bishasha ntibabishira habo basama team rero muri ujye mwanya woba uri mwirekwe cyane kumbure canke ufatiriwe n'utundi tuntu ukayirekura iyo ndirimbo yawe nukuri Israel bonjour namahoro Israel abaye kigani akaravyo bikorwa bidakogwa ngere nikitabivuze kuri mwireko ngo none kuvyo guza kwirekura ashiyo mistari rarenze none ubundi uri kurindiriye nakubura nzowe baba Israel namusoza rakose yo nuko mukanya turagarutse reka mugabo nazi n'ikintu gice gituma ntwenga cyane ngiye na mipro yabivuze nguraba ngo uramubona mu bintu byo kwasamba ngo mona uramubona ngo yasamye Nico gituma nagira ndamubwire abatakaye bose bibaza ngo nikwera gusama ibaze wapi bajya bose twadondaguye ya mipro sukuvuga ngo baje kwine yarasamye oya wibaze ko bajanye no gusama bel nice mwana warakuze mugana shani kwine yararonse undi mu menga no shani kwine basabana babiri aserama barakuze na wakabira arakuze yarakuze shani kwine araruta no wa bel nice wa bel nice no avo balia no avo ahira ni shaka ari shaka ni shaka mugabo mugano asha biri mu bintu bibasamaza vyinshi vraiment yes mukanya turagarutse twasengera tusengera baje bushasha abaoda nabakelina imani batuzigamire kandi sinzi ari namye ndaraba uvuze ngo abaoda nabakelina namye ndaraba ni oda mbe tasha ni tasha oda si oda baoda urabona oda na kelina numvise umenga nabagenzi umenga nawe yanamubranchije kuri Alvin rero nkaca niyumvira ni kelina nawe nyene yarigeze yaravutse umenga hanyuma turamubura ubundi kelina indirimbo yo ya mbere yaragize ibibazo ni indirimbo yitwa Bayigolo iyo Bayigolo rero
mu nyuma ibibazo Tasa Ode yavuga ko indirimbo ari gwiwe Kelina adafite ubushobozi bwo kuyirekura Kelina nawe akavuga ko indirimbo afite ubushobozi bwo kuyirekura mu nyuma indirimbo irakugwa kuri YouTube ya Kelina burya Kelina na Tasa baramaze igihe bamaze gusohora indirimbo batavugana baje gutangura kuvugana vuba none Kelina kugira ngo atange oda muri lavage Alvin yasaka Kelina aproposa Kelina yuko abandi bariko baramfasha Kelina mbwira ndafite umugenzi wawe ko mfise abandi bariko baramfasha mfise uwo noguha aca muha Tasha ni vyiza mu nyuma rero baca basaba barumvikana ubu n'abagenzi iyo ndirimbo nayo vyaheze gute indirimbo mu nyuma barumvikanye Kelina barayimu mugabo mva byaramuperturbiye mu mutima mu mutwe avuga ati none ninjiye mu muziki none ndiko ndacinyizwa n'abantu bafise amazina bancafuza ibi nibiki ndimu urumva byaramuteye ubwoba ati mbyandi by'umuziki bimeze ukunuku nuko mugabo mubundi itakwishikira kiragukomeza yego bana ko yaciye akomera aravuga ati kandi yishura ngo yuzura ingovi ko bimeze ari nubundi uje mu muziki utegeza kumenya yuko uzohura n'intambamyi ariko ni gute uzo zirengera ha mukabandanya